Umugambwe CNDD-FDD uriko urakwiza imyaka 20 urongoye igihugu cy'u Burundi, mbega kugeza ubu mu mugambwe CNDD-FDD mwiratiki. Igihe twari Ngozi twavuze tuti tugiye ku kivi, tutangwe ihangiro rishasha, turagiye ku kivi twege nk'umugambwe kandi amajambo agabanuke. Nibi byo kuganira muzoramuza mu mirima, tuganirira nk'ibirime mu murima, muri plantation, mwifotoza mu mavoka, mwifotoza mu nanasi, ibintu byose. Kandi abarundi mumenye ko dufise indya ziryoshe, bose bazikeneye. Rero umugambi twatanguye turi ku kivi, tuzobaha raporo y'umwaka wa mbere wa gatatu wa nyuma w'ukwezi kwa kane. Nyene cyo yari mukuru w'igihugu nawe yarayatangaje yuko itariki imeze ukwezi kwa mbere ari gutangura urugendo tugana mu mbona kazoza. Iyi tariki ejo yaheze, ejo ari kuri bona nijya ejo haheze, hajya twagitwe twatanguye itariki imwe kwa gatanu wa kwezi, igihugu gitanguye ubu twezo dore evaluation kwa gatandatu wa nyuma w'ukwezi kwa kane. Kandi ndazi aha umuntu wese widongoza twamatiko turaganira twategereza gutanga karorero, baravyumva. Hari abagira aho bavuze bati none twe mu gisagara zogatanga gute, ntaco. Hari uwaciye avuga ati ntaco tuzobasororera, ati mugabo usororerwa ntubukazi, ifo kusorora. Usorora ni wakazi, usororerwa ntabakazi.